Namahoro? Namahoro. Ego wotubwira bimwe mu vy'Imana gukoreye muri umwaka wa 2024 tugiye kurangiza? Ego ni byinshi cyane ntavyo noshobora kuvuga. Iyi 2024 nabonye ubwiza bw'Imana. Kimwe mu vy'Imana yankoreye yaranshoboye kumpa ndababarira umuntu yangiriye nabi, byarambuza cyane kushishikara kwegera Imana, ariko Imana yarambohoye. Ni byinshi cyane kaze dushima Imana ibahezagire. Ego nagira mu dushingire intahe mu bimwe mu vy'Imana yabakoreye uyu mwaka wa 2024 turiko turarangiza muri make. Umwe mwaka Imana yankoreye byinshi, ndashima ko yampaye akazi kanyegereza umuryango n'abankorera ruguru. Imana yarabikoze, ndashima n'Imana ko yampaye gutahura abantu mu butandukanye bwabo, mu ntege nke no mu nkomezi zabo. Ibyo ndabishima Imana cyane. Nawe urafise ishimwe rero, nagira ndagutumire le 22 décembre dimanche prochain muri Thanksgiving. Karibu uze uzanye amashimwe yawe, duhimbaze Imana.